mwaka wa 2014 ibintu byari bimeze neza cyane kuko abantu baravuga ico bipfuza bakashobora amashirahamwe agakora amenyesha bakuru bagakora atakibazo mugabo hagati mu 2015 na 2020 harabaye ibintu bibi cyane abamenyesha makuru barahunga amashirahamwe yigenga barahunga ku buryo uno munsi hanze hari abahari nagatakazi na muntu abamenyesha makuru hafi barenga amajana 2 abana nagatakazi na muntu barenga amajana 2 nabo ni kuvuga barenga amajana 4 bose bari mu mahanga amashirahamwe yarugawe murabizi amamenyesha makuru nabone amaradiyo ayatari make yarugawe ivyo rero ni ibintu biza bisubiza inyuma igihugu naho tubona ko hari biriko biratera imbere turabona ko hari ibintu hariho abantu muri leta batarumva akamaro k'amashirahamwe yigenga n'akamaro k'abamenyesha makuru cyane cyane babandi bakora bigenga iyo rero ni ingorane ikomeye cyane arico gituma twebwe tuvuga tuti abo muri leta bamaze kuvyumva nibumvisha abantu kuko umugani wa wundi erega amariho ni hinumva abantu hose mugabo ni gihe cy'umwanya bazote bavyumve mugabo murabizi neza iyo uvuga gufasha imfuvyi iyo uvuga gufasha aboro kubafasha nta ngorane mugabo uvuga igituma hari imfuvyi ubazi abategetsi igituma hari aboro ivyo ni kibazo uragira ikibazo twebwe rero tukavuga tuti nibemere tubabaze kuko umutware agomba kubazwa ivyo nyine kubera iki hari aboro kubera iki hari akagwe k'abantu batunze cyane mu gihe hari abantu benshi bakenye nivyo bibazo nyine bagomba kwishura badashobora kuvyishura kica kiba ari ngorane ikomeye cyane rero twagomba dusabe umukuru w'igihugu uno munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abana nagatakazi na muntu kandi twumvise yuko bajya abantu batanu bashobora kuba barengutse muri chambre de conseil nukuri bakora ibishoboka byose babatezurire batahe muhira bababaze ubutunganize bufise ibyo bababaze mugo bari muhira ico ni cyambere ikigira kabiri dossier yabo naravyumvise ku maradiyo mugabo dossier yabo sindayijamwe cyane ngo ndabimenye mugabo twe dusaba ko babarekura ubutungane bugira ivyo bababaza bidegevye ko ntabazohungira